turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Ikigo kijanye no gutsindanishirizwa umuhinga yitwa Jean Calvin yavuze ati kino cizerwa niyo ntimatima y'ukwizera Kristo. Tuza kumara umwanya mutonya tukugerageza ko kino cizerwa imirongo nyamukuru iza kuturongora ngira mbere nk'uyisomera hamwe kumbure nitwaronka umwanya tuza turongeramwo iyindi abaroma cyo cyambere umurongo wa 16 gushaka umurongo wa 17 aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Umurongo wa 17 tuzaguhagarara ko cyane kuko muri bwo ariho ukugororoka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kandi kukagwiza ukwizera. 3:21 gushika kuri 26 haba kugororoka kuva ku Mana, ariko noneho ivyagezwe bitariho uguruka kuva ku Mana kurahishuwe gushingirwa intahe n'ivyagezwe n'ivyavugishwa n'Imana. Nuguruka kuva ku Mana kuzana no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye baguhabwe kuko atatandukaniro bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Uwo Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera ayigigwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo kuko yirengagije ivyaha vyakozwe kera kubw'imbabazi zayo no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe ngo ibe iyigororoka n'itsindanishiriza uwizeye Yesu. Cyo ca 4 umurongo wa 4 gushika ku murongo wa 6 haravuga ngo yamara uwukora ingero yiwe ntiharugwa nk'ubuntu iharugwa nk'inyishu, ariko uwudakora akizera iyitsindanishiriza uwutayubashe ukwizera kwiwe guharugwa nk'ukugororoka. Nk'uko Dawidi nawe yavuze ubuhibwe bw'umuntu uw'Imana iharura nk'ugororotse atari kubw'ibikorwa ati harahiriwe abahari ibigabitanyo vyabo kandi ivyaha vyabo bigatwikirwa. Harahiriwe umuntu uhoraho atazoharurako icaha. Amen. N'amajambo akomeye iki cizemo n'iciza gikomeye cyane ku buryo iyo umuntu atarakira uyu mugisha ibindi bintu vyose naco bimaze. Izi ninco zose yo kwakira kuzuza abakarne ntaco ziba zimaze. Hariho umupadiri w'umudagi yabayeho nko mu kinyejana ca 16 yabayeho arusha agerageza kwitsindanishiriza n'ibikorwa vyiwe, aragenda ja mu muhari wa bene Augustine Mweranda bihebeye Imana, aragerageza kwibabaza yanicumita akanikomeretsa agerageza kwereka Imana ingene yababajwe n'icaha yakoze. Naco atakoze yarize amashure kuri kaminuza agerageza guserangura kugerageza gufasha abandi aca mu nzira zose zitandukanye kugira ngo atawe. Yaragize ingendo ntagatifu aja i Roma kuri siege y'ishengero rya Katolika. Ibi vyose nta mahoro vyamuhaye, ariko umunsi umwe ariko arasoma igitabo c'abaromani, ariko arasoma aya majambo asanzwe nyene turiko turasoma, Imana yugurura umutima wiwe. Ya majambo asanzwe Paulo asubiramwo abakuki yabwiwe ngo umugorotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Imana imwugurura amaso mu buryo bushasha. Munyuma yahavuye yandika avuga ati igihe Imana yanyugurura amaso natahura kino citsego cyo gutsindanishirizwa n'Imana no guhabwa ubugorotsi bw'Imana nk'ingabire iheza uwizeye gusa idafatiye ukindi kintu na kimwe. Ati wamengana umuryango wugurutse unyinjiza mu iparadizo. Abantu bose batari kino cizegwa ubuzima bwabo bwari bwaciye buhinduka ubwo nyene. Umuntu witwa John Wesley yari umwanglikani yakuriye mu muryango rukristo, umuryango mwiza, agerageza kurondera Imana mu kuba umukristo mwiza. Agiye kuri kaminuza ya Oxford agerageza gutegura n'abandi banyeshuri ba Kenya gutegura imyanya yo gusenga, yo kwisonzesha, yo gusubira hamwe Bibiliya, yo kuja kuraba abantu mu bitaro no kubafasha.
ivyo vyose nta mahoro byamuhaye. Aragira urugendo rw'ijana butumwa, agenda hari anye muri Amerika kubwira ubutumwa abahindi, ariko naho nyene naho yaje kuvuga ivyo asobanura nta mutima wizera yari bwaronke, nta mutima wisunga igikorwa gitunganye ca Yesu Kristo yari afise muri we, nta mahoro n'umunezero bizana no gutsindanishirizwa yibwire yakira muri we. Umunsi umwe arataha arushe, yaravuye muri urwo rugendo rw'ivuga butumwa, avuga ati naho niko ndabwira abandi ivyo ndababwira vy'agakiza, je ko atamahoro mfise, je ko ndemerewe, je ko atacemezo cyo mu mutima mfise cuko vy'ukuri vyanje byahariwe, kandi ko Kristo ari we bugororotsi bwanje. Umunsi umwe aragenda yumva aho abantu bariko barasoma amajambo uyu Martin Luther nyene twavuze yagerageje kwandika, agerageza kuvuga ku gitabo c'abigalatiya, hanyuma umutima wiwe uruguruka, amaso yiwe aruguruka. Uwo munsi ahabwa ingabire yo kwizera no kwisunga Yesu Kristo yene ko waciwe kubwo bugingo budashira. Igicizegwa rero nta muntu numwe ukigumbira ngo yibagire ryari yakigumbiriye, kuko biguhereza amahoro n'umunezero utigeze kumenya ubuzima bwawe bwose. Igicizegwa bamwe biyumvira ko icizegwa gishasha, kukumva ico mwisezerano rishasha, ariko ingene Imana itsindishiza abantu kubwo ubuntu biciye mu kwizera. Igicizegwa gihera kuva mu isezerano rya kera. Dusanga naho nyene kuva Adamu na Eva mu itongo rya Edeni bakoze icaha, naho nyene byasabye ko bizera igikorwa Imana yakoze, ikica igikoko hagaseseka amaraso maze ikabambika ubwambure bwabo, bakizera ko ico Imana yakoze conyene arico gishobora kubamara ubwambure batewe n'isoni batewe n'icaha. Aburahamu ngo arizera maze nguhoraho ayimuharura ko nk'ukugororoka. Amajambo amwe twasomye hano mu Baromani yatwibukije ya Zaburi ya Dawidi igice 32 ku murongo wa mbere ati harahiriwe uwo muntu adaharura ku ibigabitanyo vyiwe. N'isezerano rishasha kumbure iza kuba umwuzuzo, kubera nimba abuzano rya kera bizera mu buryo bw'ibigereranyo ico Kristo azoza gukora mu buryo bwuzuye, twebwe ababaye mu rishasha turushiza kwakira umugisha urenze gutsindanishirizwa n'igikorwa kitakiri mu gitutu nk'izano rya kera, igitutu c'ibimazi by'ibikoko, ariko ikimazi ca Yesu Kristo ubwiwe yitanze kubw'ivyaha by'abari mw'isi. Kumbe navuze gutsindanishirizwa nyamunini, sinavuga mbega gutsindanishirizwa niki. Gutsindanishirizwa nkuko John Stott ava bisigura, umwe mu banditsi beza b'ivyizerwa na Bibiliya, avuga ati gutsindanishirizwa ni gihushane cyo gutsindishwa. Ati kandi aya n'amajambo akoreshwa gusa mu rukiko, mu rubanza, kandi n'amajambo ava mu kanwa k'umucamanza. Umucamanza wenyine niwe abwira umuntu ati uratsinzwe canke uratsindanishirijwe. Ati rero gutsindanishirizwa nico gikorwa Imana ikora, yoyo mucamanza afise uburenganzira bwo kubwira umuntu ari ku rubanza ati urera canke uratsindanishirijwe. Ati n'amajambo ava mu kanwa k'Imana kandi ikayavugira ahera mu rukiko rw'ijuru, muri tribunal y'ijuru, ikabwira uwizeye igikorwa umwana wayo yaje gukora mw'isi ati nta rubanza rukuriko. Ati mugabo nashaka mutahure yuko aya majambo uwizera abwirwa afitanye isano n'urubanza rw'iwe bitazoshira, ayita verdict eschatologique. Kubera iki? Ku mpera y'ibihe hari Imana nk'umucamanza wa bose, izobwira bamwe ati muri abatsindwa, ibwira abandi ati muri abatsindanishirijwe. Gutsindanishirizwa rero nico kintu, niyo anticipation, aho wa mucamanza azoca urubanza ku mpera y'ibihe aza mu gihe cacu kuri bamwe akababwira ati mwebwe naho umunsi w'urubanza utaragera ni muri abo gutsindishwa, ni muri abo gucirwa ku rubanza, muri abakize urubanza kuko mwizeye igikorwa umwana wanje yaje gukora. Rero gutsindanishirizwa c'est une anticipation du jugement de Dieu. Ni nkaho Imana iba yegeje hafi ikavuga ati ni jewe nzoca urubanza kuri wa munsi, kandi muri umwana ndakubwiye nti nube amahoro kuko ndi ku ruhande rwawe. Pawulo yandika ati mbe nimbora hari ku ruhande rwacu uwo tugwanya ninde? Nimbora hari wadutsindanishiriza uwo dutsindisha ninde? Nashaka tumere nk'abagaruka kandi kuri aya majambo aryoshe cyane, tongere kandi twiyibutse mbega abo batsindanishirizwa baba bameze gute.
abatsindanishirizwa hari ikintu gikomeye cyane baba batahura ko ari abatsindwa. Le désespoir, kumva ko uri umutsindwa kandi ruhebwa, iyo bidahari mu mutima w'umuntu, umunezero wo gutsindanishirizwa ntushobora kuwumenya. Abatari bakenya bakiriye ubutumwa bwo hejuru ko Yesu yarangije byose, batigeze bakira umubabaro udasanzwe wo gutsindishwa no kumva ko ari abanyabyaha kandi batabereye imbere y'Imana. Igihe Pawulo yandika igitabo cy'Abaromani avuga amajambo akomeye cyane, avuga ati ukugoroka kw'Imana kurahishuwe. Kandi ariko ukugoroka kw'Imana avuga ko ubutumwa bwiza, ukugoroka kw'Imana kuri au cœur de l'évangile. Ikintu gituma ubutumwa bwiza buhinduka inkuru nziza ni uko muri ubwo butumwa bwiza hari déclaration ya justification, harimo inkuru ivuga gukurwa k'urubanza. Ibindi bintu byose tuvuga mu byizerwa wa Kristo nta siguro biba bifise igihe kino kintu gikomeye tutaracakira, kuba twarakuriwe ko urubanza rw'Imana. Ariko katuvuge ubutumwa bwiza buvuga ukugororoka kw'Imana. Reka tuvuge icyacu ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza butubwira yuko Imana yera kandi itunganye yaturemye kugira ngo twinjire mu busabane nayo, maze tuyinezererwe ibihe bidashira, maze dukengera iyo ngabire yayo, duhitamo inzira yacu n'ukwiganza n'ukwirongora, maze twikwegera urubanza rwayo n'uburake bwayo, kandi twononekara ibwina muri twebwe, ku buryo tarimwe muri twebwe ashobora kwikiza ngo yihindure muri we, kandi ashobora na gato kwikura amaboko y'iyo Mana imurakiye. Mugabe inkuru zitubwira yuko Yesu Kristo yaje kugira ngo dusubize iyo ngabire y'ubusabane n'Imana, mu kwakira urubanza twari tubereye, no mu kwakira no mu guhindukiza uburake bwari kuri twebwe. Ubwo burake bw'Imana bugatumbera iyo nyene, we nyene Yesu Kristo nk'Imana muntu akabara mu kibanza c'umunyabyaha, maze gutyo tugahabwa ingabire y'ubugingo budashira no gusabana n'Imana. Biciye mu kwizera gusa twakira ubwo bugororotsi bwa Kristo, wewe atigeze kumenya icyaha agahinduka icyaha, kugira ngo habeho iyo échange y'ubwo bugororotsi bwiwe buhinduke ubwacu. Alors, iyo umuntu atatahuye yuko ari mu kaga katumye Imana muntu icika icyaha kandi ipfa, kugira ngo ubwo burake bwari bumutumbereye buhindukire, ntashobora gutahura ingene urupfu rwa Yesu Kristo ari inkuru nziza isumba izindi nkuru zose. Iyo turavuga gutsindanishirizwa kandi turavuga ingene gutsindanishirizwa tubihabwa apana n'ibikorwa byacu. Mu majambo twagiye turasoma twavuze ingene atari ibikorwa byacu biduheza gutsindanishirizwa. Ariko naho tuvuze ko ibikorwa atari byo bidutsindanishiriza, ntitwibagiye ko dutsindanishirizwa n'igikorwa cya Yesu Kristo. Ni igikorwa c'uwundi muntu kidutsindanishiriza. Ugutsindanishirizwa kwacu ni kuri mu kirere. Abantu bariko baranyumviriza kumbure bizera ibindi, bari muri Islam canke ibindi, barizera ko Imana ari nyabuntu, ari nyembabazi. Les concepts za miséricorde ni concepts zikomeye cyane mu idini rya Islam kumbure n'ahandi. Ariko imbabazi z'Imana ntiziza ataco zeneye nako, tuzironka ziciye mu gikorwa. Ico gikorwa ni igikorwa cya Yesu Kristo. Rero ntidukizwa n'ibikorwa byacu, ariko dukizwa n'igikorwa c'undi muntu, arico gikorwa cya Yesu Kristo. Hanyuma bwa kabiri dukizwa biciye mu kwizera. Ukwizera kugumbira ico gikorwa. Hari amajambo akomeye cyane nama nibuka ari muri Yesaya 45 ku murongo wa 22, ngo yemwe amahanga yose nimuhindukire Uhoraho, mumwitegereze maze mubone gukizwa. Aya majambo atwibutsa umuntu yitwa Spurgeon, C.H. Spurgeon, yiswe le prince des prédicateurs, ingene yakijijwe. Yari umwana w'umwongereza yavukiye umuryango ukijijwe, ariko atigeze aronka amahoro mu mutima we na gatonya ko vy'ukuri yamaze kwakira ino ngabire y'ubugororotsi bwa Yesu Kristo. Rero nta mahoro yari afise, naho yasenga n'abavyeyi, agasoma Bibiliya, agasoma igitabo c'ingenzi, yasa na mu Kristo imbere ko ashika ku musaraba, acikoreye wa mutwaro. Umutima uri kuragerageza kurondera, ariko vy'ukuri atamahoro uraronka. Afite imyaka 15, umunsi umwe aragenda gusengera ahantu mu kashengero gatonya gose. Ico gihe haraguye imvura ikomeye cyane irimo n'urubura, byatumye umupasitori w'aho gashengero asiba, maze aca umudiyakoni atarigera avuga ubutumwa n'umunsi n'umwe,
aca avuga ubutumwa mu gishingo ca pasitori. Spurgeon ariko arasubira muri iyo nkuru avuga ati nta majambo yari afise yo kwemeza, nta vyinshi yarazi. Yasomye gusa umurongo wo muri Yesaya 45 ku murongo wa 22 avuga ati yemwe abo ku mpera y'isi nimwitegereze uhoraho mubone gukizwa. Ati kwitegereza ni ikintu gisanzwe, ati kwitegereza ni ikintu n'umwana umubwiye ngo yitegereze ashobora kwitegereza. Ariko kwitegereza ni kuraba mugabo utari kuriraba wewe, ni kwitegereza ikindi kintu, ni kwitegereza uhoraho. Atangura kwinginga abantu ati ndabinginze reka kwitegereza ukusa, reka kwitegereza ingene abagukikuje basa. Umuntu akizwa nuko gusa yiravye, umuntu akizwa nuko yaravye iyo Mana ku musaraba, ingene Imana yera kandi itunganye, aho kandi mu rukundo rwayo ko yaduhaye umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaca bari mwese. Hanyuma aca yitegereza Spurgeon umwana w'imyaka 15 aho yari yicaye ati wa mwana w'umuhungu we ndakwitegereje uri umuntu atamahoro afise, muri wewe nta mahoro ufise na gatonya kandi aheze igihe kirekire, ngana kindi kintu gishobora kuruhura. Itegereze ubone gukira, itegereze kandi we wenyene, ntiwitegereze ibindi bintu, itegereze we wenyene ubone gukira. Ikidukiza so kwitegereza idini, so kwitegereza pastori, sino kunyitegereza jewe niko ndakuganiriza, ni kwitegereza wa undi yahinduka impongano y'ivyaha vyacu, ukamwitegereza umushize ku ivyizigiro vyawe vyonyene vyose ko ari we wenyene rukiza usigaranye kugira ngo ukire urubanza rw'Imana. Ukwizera rero nuko kwitegereza utumbereye Kristo nk'ivyizigiro vyawe vyonyene kubw'ubugingo budashira. Imana ntabwo icubahiro. Ikindi kintu gikomeye cyane tuko turigisha n'amajambo ni kwibuka yuko ikidutsindanishiriza atari ukwizera kwacu. Ukwizera ni inzira yo gutsindanishirizwa, ariko dutsindanishirizwa n'ubuntu bw'Imana, dutsindanishirizwa n'ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu ndiko ndarangiza iciza cyo gutsindanishirizwa giteze kuba gifatanye n'ibindi vyizerwa vy'ubuntu byo twita le doctrine de la grâce. Paulo yavuze ko dutsindanishirizwa no kwizera, avuga ati ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, ubuntu nibwo budukiza kubwo kwizera. Iciza cyo gutsindanishirizwa giteze kuba gifatanye n'ivyizerwa vyose bigize ubuntu bw'Imana. Mbega ivyo vyizerwa tubisanga hehe? Tubisanga hariya mu Baroma igice 8 umurongo wa 29 gushika kuri umurongo wa 30. N'amajambo akomeye cyane abahinga bahise akagozi k'inzahabu gafatanye ivyizerwa no Kristo. Nashaka mbwira no kwanyumviriza iciza cyo gutsindanishirizwa igito gifatanyije n'ibi vyizerwa vyose havamo inyigisho nyinshi atarizo. Ndavuga ayo majambo benshi musanzwe mumenyereye, avuga ngo ab'Imana yamenye kuva kera hose yarabatoranije, abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza, kandi abo yamenye kera yabatoranije gushushanya ishusho y'umwana wayo ikunda kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Murabona gutsindanishirizwa n'urukurikirane rw'ibindi vyizerwa. Abatari bakeyi hano Barundi ariko atwumviriza bigishijwe ibijanye na Kristo niko waciwe, ariko ntibigishwa ingere bifatanye n'ibindi vyizerwa vyose. Urukurikirane rw'ivyizerwa akagozi k'inzahabu karamatanya gutsindanishirizwa n'ibindi vyizerwa. Reka tubivugeko mu majambo makeyi. Ab'Imana yamenye kera, kumenywa n'Imana si kumenywa n'Imana gusa mu buryo bw'ivyumviro, kuko Imana mu bwenge bwayo izi ibintu byose kandi abantu bose. Nimba Imana yamenye kera batsindanishiriza kandi kabahereza ubwiza, tukaba tuzi ko Imana izi byose kandi abantu bose ababayeho abariho n'abazobaho, twaba tugira indunduro ivuga yuko abantu bose bazoja mu ijuru. Ariko nimba ijambo abamenywe n'Imana, ab'Imana yamenye uko kumenya gufise insiguro y'umwihariko, aho rero biragaragara yuko hari abantu Imana imenya mu buryo bw'umwihariko, kandi abo nyene nibitoranya kandi bitoranya bihamagara nibitsindanishiriza, kandi bitsindanishiriza ntibageza ngaho gusa, ibaheza ivyizigiro byo kuzohabwa ubwiza. Rero uku kumenywa n'Imana bitafitanye isano no gukundwa n'Imana no gutoreshwa n'Imana, bifitanye isano no kurabwa neza n'Imana. Abayahudi badasanzwe bazi yuko iri jambo kumenya rishaka kugira insobanuro ijanye n'ibigumbagumba, ijanye no kurangura igikorwa c'urukundo hagati y'abantu bubatse. Nk'akarero ngo maze Adamu amenya Eva bavyara umwana yitwa Seti, canke
ntuze Elukana amenya umugore we Hana maze bavyara umwana yitwa Samweli. Ijambo kumenya uwo mwubakanye nawe ariko baranyumviriza barumva icarico kwari gukunda no kusabana mu buryo bw'umubiri no guhuza umubiri n'undi muntu maze hakavamo icamwa c'urukundo. Rero kumenywa n'Imana ni kwitegerezwa n'Imana mu buryo aho Imana igutonesha itarabye ikintu na kimwe, idafatiye ikintu na kimwe ngo yaritegereje hakiri kare kuzohava wizera kuzava umuntu mwiza ngo uciye gutoranya. Oya, ni kurabwa n'Imana vyibutse mu buntu bw'Imana bwiganza. Bwa kabiri, abarabwe n'Imana gutyo kandi kuva ibihe byose yarabashize ku ruhande, yarabatoranije. Mugabo abantu batoranijwe si abantu gusa bari ahantu banditse kuri liste mw'ijoro gusa. Oya, igitwereka yuko umuntu yatoranijwe ni ingene yishura ku butumwa bwiza. Uko ab'Imana yamenye ko yabatoranije kandi nawe yatoranije, yarabahamagaye. Abihamagaye bose kuko yabatoranije ibaheza ubuntu bwo kwitabirira ubutumwa bwiza. Ab'Imana yatoranije yarabahamagaye, ibahamagaza ubutumwa bwiza n'igishinga ntahe cy'ubutumwa bwiza inyuma. Mugabo kandi ibahamagara imbere wa mutumiro udashobora gutangirwa n'ikintu na kimwe. Turashobora kuwutangira uno munsi ejo canke hirya y'ejo, ariko Imana irushiriza kunesha umutima w'uwo muntu yatoranijwe ubugingo budashira, maze uwo muhamagaro udatangirwa ukamushoboza gutanga inyishu ibereye ku butumwa bwiza. Maze uwo muntu amaze gutanga inyishu ibereye ku butumwa bwiza akizera, abahamagaye bose Imana yamenye ko yabatoranije, abo yahamagaye yarabatsindanishirije. Abantu bahamagawe baca batsindanishirizwa n'abahamagawe mu buryo bwo guhabwa ingabire y'ukwizera maze bagahabwa gutsindanishirizwa. Maze batsindanishirizwe bahabwa ubwiza ko muri kindi gihe tuzovuga kuri ayo majambo akurikira. Ariko hano nashaka nerekana ingene igice cyo gutsindaniriza giza kuba gifatanye n'ibindi vyizerwa byose. Nashaka tuko turarangiza, nashake mvuge gatonya ku vyizerwa atari byo bimwe bimwe bikunda gufatana na kino cizerwa cyo gutsindanishirizwa. Bwa mbere na mbere reka tuvuge ico no kwita le moralisme. Le moralisme kugerageza gusubiriza igikorwa cya Kristo ibikorwa vyawe. Tugisanga ico gikorwa cuzu le legalisme. Iyo legalisme uko kugerageza gusubiriza igikorwa c'Imana igikorwa cawe, dusanga Paulo ko avyandikira abigalatiya, agerageza kuvyandikira abaromane, agerageza gukebura amashengero mu kinjana ca mbere ngo babirinde uwo mutego wo gusubiriza igikorwa c'Imana ibikorwa vyawe. Andikira ibigalatiya ati ndababaze mu Galatiya bijuju nindi yabaroze. Mbega uyu mwema ari hagati yanyu akora ibitangaza hagati yanyu, mbega bikora kubera ibikorwa vyanyu cyangwa bikora kubera mwizeye? Kuko mwizeye impamvu mwarose ingabire ya mwemu yera, mwatanguriye mu mwemu none murangirije mu mubiri. Paulo ariko aravuga mu mubiri, yandikira ibigalatiya ariko aravuga izo nkomezi za kameremere kacu zo kwifuza kunezereza Imana mu nkomezi zacu. Undi mutego wa kabiri umera nk'utandukanye n'uwo tuwita antinomianisme. Ni iciza bakivuga giti ko Yesu yantsindanishije nta kintu na kimwe nsabwa, nta kintu na kimwe nsabwa ndashobora kwifata uko ariko kose, naco bitwaye vyavanje vya kera vyakubura ko vyarahariwe, rero ndashobora kwigenza uko ariko kose, nivyo naco bitwaye Imana. Iyi nyifato ni nyifato itashobotse na gatonya. Paulo avuga ati mbega ndababaze dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Atoya, ntibikabeho, ntibishoboka. Kuko uwo muntu yatsindanishirijwe, mwibuke nta muntu atsindanishirizwa bidafatanye no guhabwa umutima mushasha uzotuma ubuzima bwiwe bwose busigaye yiyegurira uwo yapfuye kubwiwe kugira ngo akubwe k'urubanza rw'Imana. Rero kubaho ku bwa Kristo yapfuye akuzukira biratandukanye no kwigenza uko ariko kose no kurongorwa na kameremere k'icaha. Umutego wa gatatu wa nyuma ni perfectionisme. Ni kuvuga ati ko natsindanije n'uguruka kwa Kristo, ngororotse nyene nka Kristo, ntunganye nyene nka Kristo. Le perfectionnisme ndashaka kubwira abantu koranyumviza tukaba tubisubiramo. Uguruka kwa Kristo turakwitirirwa, byo twita la justice iraba imputée kuri twebwe. Ngo maze Abraham arizera et la justice il lui fut imputée de justice. Rero ikintu cyo kuba impute cyo kwitirirwa kuguruka kwa Kristo biratandukanye no gucika muri kameremere kacu ngo tucike nyene nkuko Kristo nawe atunganye muri kameremere kacu. Umwanditsi umwe yavuze ati
umviriza turahabwa gutsindanishirizwa nk'ikintu kiri hejuru ku mutwe kugira ngo Imana itubonere muri ubwo bugororotsi bwa Kristo, maze turavyagwa ubwa kabiri kugira ngo tugende dushushanya na Kristo ku munsi ari ubwo buzima bwejejwe buhera mu guhabwa kamere gashasha ariko kuvyagwa ubwa kabiri la regeneration, ariko kwitiranya gutsindanishirizwa hamwe n'ikino gikorwa cyo kubandanya buri munsi abavyawe ubwa kabiri bagahabwa kamere gashasha bagere ku munsi bashushanya na Kristo. Kuvyitiranya biratuma umuntu avuga ati jewe uko Kristo ameze na jewe niko meze ngorotse nka Yesu Kristo, bigatuma umuntu aja mu kindi cize gutari cyo ca perfectionism. Ariko nashaka ndemeshe ariko baranyumviriza Yesu Kristo iko waciwe kirakwiriye kandi vy'ukuri vyose yarabitwiyumviriye. Reka murabe ingene ko waciwe cishura ku kibazo c'icaha. Duhabwa ingabire yo gutsindanishirizwa kugira ngo dukugwe ko urubanza rw'icaha, mugabo kandi duhabwa n'ingabire yo kwezwa uducika b'Imana tubeho turabi Imana kugira ngo biciye mu bushobozi bwa Mpwemu Yera tuneshe inkomezi z'icaha. Nimba biciye mu gutsindanishirizwa dukira urubanza rw'Imana, mu kwezwa dukira inkomezi z'icaha, mugabo kandi intambuko ya gatatu mwibuke yuko abo yatsindanishirizwa bose ngo yabahaye ubwiza. Abazijwe bose babikiwe ubwiza aho tuzokira la présence du péché, ntuzokira gusa urubanza rw'Imana, urubanza rw'icaha kuri twebwe, ntuzokira gusa inkomezi z'icaha muri twebwe. Yesu Kristo niyaza icaha kizokugwaho burundu gose muri twebwe no mu ngingo zacu, maze ngo tusumuraba ukwasa niko natwe tuzosa. Nizere ko amajambo yakomeje imitima yanyu, ubuntu bw'Imana bananye bushimamira imitima yanyu muri Kristo Yesu. Amen. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu.